Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru ariko aravugwa agezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cane ko biriko biravugwa ku bategetsi batandukanye harimwo abo mu mugambwe CNDD-FDD ndetse n'abajejwe amabanga hambaye mu nzego zitandukanye z'igihugu cane ndetse n'ivyo benshi bari ko baragaruka ko kuri Reveriyano Ndikuriyo. Ni mugiye ku munsi w'ejo igenekerezo 11/0 uyu mwaka w'ibihumbi 2026 umuryango wa Reveriyano Ndikuriyo nawe wari wateguye igikorane cyo gushimira Imana. Ni igikorane kije gikurikira icabaye umwaka uheze cyari cyatunganijwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu wa Varisito Ndayishimiye, cabaye ku igenekerezo ya 29 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2025. Nigi korane citabwe n'abantu benshi cyane n'abantu isinzi cabereye imakamba nundi aho Reveriyano Ndikuriyo avuka. Benshi bakavuga ko bamwe mu bategetsi batandukanye boyo baba politike abo mugambwe ndetse n'abandi benshi baba bataritavye ico gikorane catunganijwe n'umuryango wa Reveriyano Ndikuriyo. Umuti rero vyo bavyaravuye kuko ivyo navyo turaza kubigaruka ko muri ano makuru. Turaza kugaruka kandi kubiriko biravugwa ko ryoba ari inyurana ritoroshe ririko riraba hagati y'ibihangange. Bamwe n'abandi bakaba batariko barashaka kwerekana uruhande bahagaze ko kuri ubu cane bishingiye kuri iki gitaramo. Umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo binavugwa ko ariwe ahagarariye abitwa ko bari mwiragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza yoba yarakoresheje ku munsi w'ejo. Ni vyinshi tuza kugaruka ko kuko benshi bakibuka n'igihe Reveriyano Ndikuriyo yahuye n'ikigeragezo gikomeye mu mwaka uheze agafatwa n'ingwara giturumbuka, ingwara itangaje yamufashe ku igenekerezo ya 23/0 umwaka uheze mugira hagera atangura igikorane y'amasengesho CNDD-FDD. Benshi mu bategetsi ngo birinze kugira vyinshi babitangaza ko ndetse no guteraje kugira ngo Varisito Ndayishimiye nk'umukuru w'igihugu ataza kubaraba nabi. Mbere benshi bakaba banavyegeka ku bandi bategetsi bafatanije na Reveriyano Ndikuriyo mabanga arimwo yo gutwara umugambwe CNDD-FDD kuri ubu mu gihugu. Bamwe bati rero izuka rya Reveriyano Ndikuriyo ryoba ritararyoheye abakuru. Iki ni ikibazo kimwe kiriko kiribazwa mu gihe abandi bariko baravuga baribaza impamvu Varisito Ndayishimiye yoba ataritavye aho umuryango wa Reveriyano Ndikuriyo washima izuka ryo mu mwaka w'ibihumbi 2025. Bamwe bati ese vyo bari ibindi bimenyetso vy'imikino itoroshe iri muri CNDD-FDD. Inzovu zibiri zoba zatanguye ingwano yazo ku igenekerezo ya 25/0 hari amatora bambe iyemezwa ry'umunyamabanga mukuru mushasha wa CNDD-FDD ngo umwaka w'ibihumbi 2027 na amatora y'umukuru w'igihugu. Ngese ko twizere ko ivyasa atari vyo bizohasigara. Fyonda subscribe canke sabone ni butarafyenda ko kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi. No Muhuza TV ndabaye kaze muri ano makuru. Abategetsi bo hejuru ntibitavye amasengesho y'umuryango wa Reveriyano Ndikuriyo. Ibirori vyari agakura vyerekanywe ikibiriraho kuri radio na televiziyo vy'igihugu vy'u Burundi RTNB. Amakompanyi 20 imbonera kure n'ibiswi vy'inkona niyo yakoze defile ya gisirikare. Imyambaro myiza kandi mishasha yanditswe ko imbere ngo ejo ni heza, inyuma naho ngo Nkurunziza Cup. Ibirato vya gisirikare bishasha, defile yariteye igomwe. Harabaye igiteramo ca Kiriku, urukino rw'umupira w'amaguru hagati ya Aigle Noir The Fighters yo kwa Ndikuriyo ndetse na Vitaro FC. Intsinzi ya Aigle Noir The Fighters vyose mu kibuga Nkurunziza Peace Park Complex Stadium cuzuye isinzi ry'abantu. Ibi vyari ibirori bijanye n'umunsi umuryango wa Reveriyano Ndikuriyo wari witiriye wamashimwe ku bitangaza Imana yawukoreye mu mwaka uheze w'ibihumbi 2025. Reka dutangurire ku misa y'amashimwe. Ibikorwa vy'uwo munsi no kuvuga ejo igenekerezo 11/0 y'umwaka w'ibihumbi 2026 vyahereye muri paruwasi ya Makamba mu nkuka y'imisa yaremeshejwe na Musenyeri Salvatore Niciteretse. Niko imisa yaritabwe ariko icabonetse cyane n'ingene abategetsi bo hejuru atanumwe yahageze. Muri leta nk'uko amakuru abivuga
hari umushikiranganji umwe rudende ariwe Artemon Katihabwa. Umutegetsi wo hejuru yahabonetse yabaye kandi cegera ca kabiri cy'umukuru w'inama nkenguzamateka Clotilde Kampimbare. Bamwe bati ese hoba harabaye itegeko ribuza abategetsi kuja imakamba? Ese abategetsi baba baratinye kwiyerekana iruhande yandi kuri yo muri kino gihe havugwa inyinyurana? Biratangaje kubona nabazwi nk'abagenzi bakomeye bandi kuri yo batagize urugendo rw'imakamba. Urubuga rw'umukuru w'igihugu ntirwerekana iyo yoba yarasengeje mu gihe bari bakunze kumwerekana buri munsi wo guhimbaza Imana. Nkuko benshi bariko barabigaruka ko ingindwi zibiri gusa inyuma y'umuryango w'umukuru w'igihugu. Umuryango wa Reverano Ndikuriyo watunganije umunsi w'amashimwe ku Mana inyuma y'indwi zibiri umuryango wa President Ndayishimiye nawo ubikoze. Ibirori vyitabwe n'abategetsi bose bo mu Burundi ku magenekerezo ya 29 gushika ku igenekerezo ya 31 Kigarama umwaka uheze w'ibihumbi 2025. Iyo miryango yose ikavuga ko ishima ivy'Imana yabakoreye n'ubundi mu mwaka w'ibihumbi 2025. Ubudasa bukomeye bwabonetse nuko umuryango wa Ndikuriyo ariwo ushikana mu gihe umuryango wa Ndayishimiye ariwo ushikanirwa. Umukenyezi wa Reverano Ndikuriyo niwe yuguriye umurongo muremure w'abari biremetse ibiseke vy'ishikanwa. Musenyeri Salvatore Niciteretse yatangaje ko ivyashikanywe vyose bizoca bihabwa amarerero abiri y'imfuvyi ibindi bihabwe aboro. Kwa Ndayishimiyeho amasengesho yarangijwe n'umurongo muremure w'abamushikanira anagabiga inka n'ayandi matungo. Ibikorane vya Ndayishimiye bitunganye mu makori y'abarundi kuko mu mwaka uheze vyatwaye miliyoni 550 muri uwo mwaka. Mu igikorane ca Reverano Ndikuriyo ngo biraboneka ko catwaye amafaranga menshi ariko atazwi iyo azanana. Ngo ni igitangaza rwose kubona imbonera kure zambaye imyambaro n'ibirato vya gisirikare bishasha mu gihugu. Abapolisi bamaze imyaka 5 badahawe imyambaro n'ibirato vy'akazi. Bamwe bati ese kutaboneka ko abategetsi mu birori vya Reverano Ndikuriyo izuka rya Ndikuriyo ryoba ritararyoheye abakuru. Umuryango wa Reverano Ndikuriyo warahuye n'ikigeragezo gikomeye mu mwaka uheze w'ibihumbi 2025. Reverano Ndikuriyo yarafashwe giturumbuka n'ingwara itangaje ku igenekerezo ya 23/0 umwaka uheze w'ibihumbi 2025 mu gihe hagira atangura igikorano cy'amasengesho ya CNDD-FDD Ngozi. Ubwo nyene Ndikuriyo yaciye atubwenge ajanwa muri Kenya anabandaniriza i Dubai. Ndikuriyo yamaze indwi zibiri ataratora ubwenge. We avuga ngo yari mu maswingi n'ibindi kuba yarahakuye agatwe rero birumvikana ngo ashimira Imana. Ingwara ya Ndikuriyo yavuzwe ko vyinshi cyane narirye mu butegetsi bwa CNDD-FDD hama makuru avuga ivyo guhana uburozi. Mu gikorane c'Ingozi izina rya Ndikuriyo ryagiye kuvugwa mu genda Ndayishimiye ariko aragisozera ubundi wame ngo nta cabaye. Igihe Ndikuriyo atahukiye mu gihugu vyasa n'ibinyegejwe. Igikorane Ndikuriyo yashatse gutunganya ngo ashimira Imana yamutabaye naco nyene nticahawe agaciro none bisa n'ivyaraye vyisubirije. Bati rero kubera iki Ndayishimiye atitavye aho umuryango wa Ndikuriyo washimizuka ryiwe mu mwaka w'ibihumbi 2025. Ese vyo bari ibindi bimenyetso vy'imikino itoroshe iri muri CNDD-FDD. Bamwe bati inzovu zibiri zoba zatanguye ingwano yazo kwigenekerezo ya 2025 ku kwezi kwa 0 uyu mwaka w'ibihumbi 2026 hari amatora y'umunyamabanga mukuru mushasha wa CNDD-FDD mu gihe kandi no mu mwaka uza w'ibihumbi 2027 hari amatora y'umukuru w'igihugu. Bamwe bati ese twizere ko ivyatsi atari vyo bizohasigara inyuma y'ingwano z'inzovu. President Ndayishimiye we aramaze kugabisha abakozi bo muri Ntare House ko atazihanganira abakorera abami babiri. Ngariko rero hari ikintu gihambaye Ndikuriyo yarushije Ndayishimiye. Buca kuri amasengesho y'umuryango wiwe yabanje gutanguza umushinge w'ibitaro vya kijambere bizokubakwa ku gatumba avuka ko nanje reka njanye n'ivyo. Ibi rero bikaba biboneka ko iyi ntambara n'ubundi rindani mu mugambwe CNDD-FDD yoba inyegejemwe vyinshi cyane biriko biravugirwa aho tutabona. Ni mugiye muri CNDD-FDD n'ubundi nkuko twagiye turabigaruka ko harimo impande zibiri. Bamwe bakanavuga ko icatumye bamwe mu bategetsi batitaba igikorane cabaye ku munsi weje gitunganijwe na Reverano Ndikuriyo bo barimo kuba bariko barakingira agatwe kabo abandi nabo kandi bariko ngo n'ubundi babandanya vya bindi vyo kwiyorobeka kuri Varisito Ndayishimiye bimwe vyatumye agabisha abakozi bo muri Ntare House.
Mu yandi makuru mu Cibitoke umurimi w'imyaka 53 yarashwe n'abasirikare hafi y'umupaka uhuza Burundi na Kongo. Umurimyi w'imyaka 53 yishwe n'abasirikare b'u Burundi igihe ariko aja mu murima wiwe w'umuceri uri ku nkengera z'uruzi Rusizi uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi muri komine Cibitoke mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'igihugu. Iryo bara ryabaye ku munsi wa gatandatu igenekerezo 10 hafi isa 12 z'umugoroba hari hatanzwe itegeko ribuza kwegera umupaka uhuza Burundi na Kongo. Ivyo vyabereye muri zone Rugombo komine Cibitoke intara ya Bujumbura hafi y'ikirindiro c'abasirikare ca Marambo. Kubwa makuru yegeranijwe muri ako gace uyishwe yaba muri quartier ya Marambo ifise imyaka 53 akaba kandi yaragiye mu mirima iri ku nkengera z'uruzi Rusizi. Uyu kandi yari aherekejwe n'undi mugabo yaraje kumufasha kubagara uwo murima w'umuceri. Nk'isaha 12 z'umugoroba rero abagabo babiri bahuye n'abasirikare bajejwe gukingira urubibe rw'u Burundi na Kongo. Abasirikare babategetse guhagarara afashwe n'ubwoba nyene umurima yaciye yiruka. Abasirikare baciye bamwugururira ko umuriro afatwa n'amasasu menshi yarimwe 5 yamufashe mu mugongo ayandi mu mbavu yaciye apfiraho nyene. Uwacitse ku icumu nawe yafashwe. Abanyagihugu bo bakaba bari mu gahinda ntangere. Uwo wundi mugabo yari kumwe n'uwishwe we yarahageze yarafashwe n'abasirikare acategekwa kuberekaho bari bavuye. Abanyagihugu bo muri ako karere bakavuga bahuriza ku cuko uwishwe atarafise indi ntumbero uretse kuja mu murima wiwe kubagara. Nanko yarafise kandi ntiyari mu bikorwa bitemewe n'amategeko. Urwo rupfu ruteye ubwoba rw'uwo murimyi rwatumye kandi haba umubabaro n'agahinda kenshi mu banyagihugu bo muri ako karere bakagiriza inzego z'umutekano gukoresha ingufu zidasanzwe ku munyagihugu atarafise ibigwanisho. Mu nsiguro zabo za mbere indongozi z'igipolisi n'abasirikare zikavuga ko wishwe atari yarenze umupaka aja muri Kongo. Bakavuga ko ahubwo yarashwe nyuma yo gufatwa n'ubwoba mu gihe yarahagaritswe. Abarongoye igisirikare bakavuga ko ivyo vyabaye vyaturutse gukurikiza itegeko rikomeye ry'umutekano aho umuntu wese yosangwa hafi cyane y'uruzi Rusizi ategerezwa gufatwa kandi wogerageza guhunga hakoreshwe ibigwanisho. Nitegeko ryari ritanzwe mu nama y'umutekano yabereye Buganda muri komine Bukinanya naho mu ntara ya Bujumbura irongowe na buramatari w'intara yitabwe n'abarongoye inzego z'umutekano hamwe n'abaserukira amashengero n'amadini. Haraize rero amezi menshi umupaka uhuza Burundi na Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo cyane ku nkengera z'uruzi Rusizi ucunzwe bikomeye kubera umutekano uri mu buseruko bw'ico gihugu kibanye. Intambara zihuza igisirikare caco gishigikiwe n'indi migwi itwaje ibigwanisho hamwe n'ingabo z'u Burundi n'abagwanyi bari mu 2023 bubinjijwe mu ihuriro Alliance Fleuve Congo zatumye impunzi nyinshi z'abanyekongo zihungira mu Burundi ku bwinshi. Kubera ukwikeka rero ko abagwanyi bashobora kwinyegeza bakinjira urudandazwa rwo ku mupaka rutemewe n'amategeko hamwe n'uruja n'uruza rw'abanyagihugu vyarahagaritswe. Indongozi z'u Burundi zikaba zarakomeje ibikorwa vyo gukizura bikorwa n'igisirikare n'igipolisi kumbibe. Amategeko akomeye yaratanzwe abuza kwegera uruzi Rusizi rufatwa nk'igice gikomeye mu bijanye n'umutekano. Umuryango w'umuhisi wo uriyamiriza ubwicanyi budasiguritse ugasaba ubutungane n'indishyi y'akababaro ku ruhande rwiwe kandi mu sanire wa komine Cibitoke akemeza ko indongozi z'ako karere zizofasha umuryango wabuze wawo no kubijanye n'amaziko. Kubijanye n'abasirikare bavugwa mu iraswa ry'uwo mugabo uburongozi bwabo buvuga ko bwatanze dosiye kubabajejwe mu ntumbero yo guhana hisunzwe amategeko uzokwagirwa n'icaha. Mu yandi makuru ariko aravugwa na makuru avugwa y'indwara itaramenyekana ku mutumba Gihungwe. Aha ni muri Mpanda. Haraheze indwi zirenga zibiri indwara itaramenyekana iyo yazananye yibonekeje ku mutumba Gihungwe uri muri zone Gihanga muri komine Mpanda mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'igihugu. Indongozi zo muri ako karere zemeza ko hari abantu benshi bamaze gufatwa n'iyo ndwara kandi basaba abanyagihugu kuba maso cyane. Kubwa makuru yegeranijwe muri ako karere iyo ndwara irangwa n'ubushuhe bwinshi agakurikirwa n'ukwama ibiheri vyinshi ku mubiri wose. Kugeza ubu abajejwe amagara y'abantu ntibaramenya neza ubwoko bw'iyo ndwara, ariko amasoko mu bajejwe amagara y'abantu bakavuga ko ari ibimenyetso bisa n'ivya monkeypox yoze yitwa ibiheri vy'inkende. Indwara ikaze yaheruka kuvugwa mu karere cyane inyuma y'ishika ry'impunzi z'abanyekongo mu Burundi.
Umusaneri wa komine Mpanda Leopold Ndayisaba aremeza ko hari abantu bayigwaye ariko akagerageza guhumuriza abanyagihugu avuga ko iyo ndwara itaramenyekana neza ariko akongera ko abantu baja kwivuza kirikare bashobora gukira bamaze kuvugwa bikwiye. Yongera kandi akamenyesha ko iyo ndwara yandukira cyane mu gukorana ko n'uwo yigwaye. Kuva habonetse abayigwaye rero ba mbere abantu 6 baramaze gukira kubw'ibiharuro vyatangajwe n'intwaro muri komine. Kuri iyo ngorane rero indongozi zo muri komine basaba abanyagihugu kuja kwa muganga badatevye mu gihe babonye ibimenyetso vya mbere vy'iyo ndwara. Baranashimikira cyane kandi kugukurikiza neza amabwiriza y'isuku nko gukaraba kenshi, kwirinda kwegera abantu bagwaye no gushira ukwabo abakekwa ko bagwaye wirahirindwe irandagata ry'iyo ndwara. Tubutse ko monkeypox ari indwara iterwa n'umugera wo mu bwoko bwa orthopoxvirus ihanahanwa iva ku gikoko ikaja ku muntu kandi gahanwa bivuye ku bihute ibisebe biri ku mubiri canke ibikoresho vyandujwe. Irangwa muri rusange n'ibihute bikurikirwa n'ubushuhe, kumeneka umutwe n'ububabare bwo mu mitsi nubwo itababaza cyane. Iyo ndwara irashobora kubangamira abantu bamwe nubwo incanco n'imiti bihari. Abajejwe intwaro n'amagara y'abantu bakemeza ko bariko barakurikiranira hafi uko ico kibazo cifashe ku mutumba wa Gihungwe mu kurindira ibizova mu bipimo vyimbitse cyane ari navyo bizotuma hamenyekana koko iyo ndwara no gufata ingingo zibereye zo kuyigwanya. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utarafyenda ko kugira ngo utozocekanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baramo mu bambere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi yoba iba biriko biravugwa mu gisata ca politike agateka kazi na muntu imigenderanire n'ane makungu ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa bigezwe ko hirya no hino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Numpuza TV rero Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.